ngo vyagaragaye ko neza neza uwitwa Frank de Jong ko ari wari mu bihe vyiza wanashaka afitiye akamaro gakomeye mediane equipe ya Barcelona aho yamaze kuvuga ngo nimba tuvuga Frank de Jong nimba tuvuga Pedri Gonzalez mu nkino zitatu ziherutse uwitwa Frank de Jong niwe ri hejuru kwitwa Pedri Gonzalez kandi niwe karakora vyiza usumba itwa Pedri Gonzalez niko kuyi nyihenze na gato Bernabeu David yavuze ukuri uremenya nawe ndemenya nawe cyane cyane kwijana ati yuko Frank de Jong kapafuminga gusumba umusore ta Pedri Gonzalez yaranagaragaye ku kintu bakinye ku munsi wa gatatu na equipe ya Slavia Praha mwiza yabaye Frank de Jong mubi aba Pedri Gonzalez bigaragara ko Pedri nkino ziruka yakapafuminga nabi of course no gwati cyari ibibazo by'uburuhe n'imvune kuko uravye kune karagagaza urugero byese muviramo n'izo mvune nizira ko mu bitameze neza umukinyira ashaka kuyagaragaza urugero atari gwiza ni Frank de Jong kuri 6 yagaragaza urugero gwiza karakina umupira mwiza kabisa gusoma Pedri nibigaragara muri match zigitandukanye umuyobozi karagayobora mediane yari bakita Frank de Jong imbira Pedri Gonzalez kaswara ko mu Misiri iheze ari Pedri yayobora urukino gusumba Frank de Jong ngo David Bernabeu sinja kore ivyo yagiye kwavuga ni ibintu byumvikana kandi ibintu bise fact buri wese ravye Barcelona uburyo Pedri performinga match ya Slavia Praha yo no igira urugero cyangwa ya icyo no gwita akarorero yurabira kara imipira Pedri Gonzalez karatakaza mu kibuga Pedri ubita Frank de Jong kara performinga uhitubona neza cyane ko umusore bita Frankie yari mwiza gusumba Pedri Gonzalez mu gihe gufata icyo no kwita decision hakatse mu kibuga kuza gukora ubuzi bubiri wanashaka kudugana umupira kuza kuzibira ni Frank yari mwiza cyane gusumba Pedri Gonzalez ku ruhande rwanje kandi biragaragara ko Pedri ibibazo by'imvune yagiye kubagira byavuye ku buruhe guperforminga nabi bisa kuba nashaka bigaragara ko ari umukinnyi afite imvune muri we kuko uravye nyene yicaye yafashe icyo no kwita ku matako arigumya ajye umukinnyi yafashe ku matako yicaye yabaye cyane imisiba yabimaze kuba yikwega iyo umukinnyi yatameze neza mu buryo bwa physique itameze neza bitubiyonera mu kibuga nyene kara performinga Pedri twabonye mu nkino ziheruka so Pedri turuzi nanakubwiye ati ino match bakinira Slavia Praha ubundi usibye ko umukinnyi yagikizo cy'imvune nta muntu anezerwa ikibazo cy'imvura ko kuba Pedri asoza rukino byaratumye warashaka Barcelona gutsinda rukino byoroshe kuko uyu musore bita Daniel Moyinje mu kibuga yaraje asubira neza Pedri abikora neza kumurusha warashaka guperforminga neza gusa gurusunyira umukinnyi bita Pedri Gonzalez usibye ko Pedri nawe ari umukinnyi mwiza mbona kwijya match yo Pedri Tavunika yari kwisanga bakoze remplacer no gusora Firmino Lopez uyu mukinnyi bita Daniel bakamusanga mu kibuga kanugo yakakina nabi Pedri Gonzalez ntiyakumusohora mbona ko rone rero David Bernabeu ibintu yavuze afite fact anafite n'ivyo yabonye kandi n'ivyo yarabiye ko ari mukuri ikindi amushigikiye kandi cyera kwijana nawe uremeye nawe bona isoni yuko uno David Bernabeu ko izina rya Pedri Gonzalez ryari nyuma yitwa Frank de Jong waravye inkino shakuri zitatu Barcelona kirakina muri La Liga cyo gino kintu bakora kina muri Champions League atsinze equipe ya Slavia Praha na Copa del Rey na Copa del Rey hari uno munsi uremeye neza ko Pedri Gonzalez Frank de Jong wanyu ugukina kwabo niko kuri kuhari ko twabonye na Pedri Gonzalez yatanze na assist kuri equipe ya Slavia Praha novuga ati biragoye cyane kushoka kuvyemera bivanye n'amateka Pedri Gonzalez amaze kuba yandika muri no mugwa FC Barcelona canke n'ibintu amaze kuba akorera umugwa FC Barcelona afatwa nk'umutima wa FC Barcelona uvyumvise uko umuntu aje kabivuga biragoye ko uvyemera ariko ubundi niko kuri nivyo kuko tugarutse tukaba ari ibiharuro byo biravyivugira umukinyi yitwa ko ari wo mukinyi yubaka urukino rwa FC Barcelona yubaka ya FC Barcelona urukino FC Barcelona itsinda Racing Club hala muri Copa del Rey yatsinze ibisindo bigira kuri 2 kubusa imagine urukino FC Barcelona yatsinzemwo ariko Pedri akaronka amanota agera kuri 6.8 kuranyuma iri hasi cyane kabisa amanota ari hasi gose hari umukinyi wari ufatwa nk'umutima wa FC Barcelona yego FC Barcelona yatsinze ariko ufite amanota make ibi nimwe rero bitwereka yuko umukinyi akinira ku mvune uretse ko ni byinshi bishobora kugaragaza yuko Pedri yasubiye inyuma canke yataze performance mbi muri zino nkino kubera ko vyamunamvuremo n'imvune bushaka kuba bwari uburuhe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ariko twaza muri izo nkino zigera kuri 3 FC Barcelona yakagukina Frank de Jong ari imbere ku manota kuri Pedri Gonzalez andahera ku rukino FC Barcelona bakinye gwa finale gwa Super Coupe d'Espagne bahura n'umugwa Real Madrid Frank de Jong mu rukino rose mu carte y'umutuku nasi carte tukura benshi baravyibuka vona kirane maperoti Frank de Jong yaronse amanota agera kuri 7.3 mu gihe Pedri Gonzalez yaronse amanota agera kuri 7.1
yamusombeje urwo urukino rwa Racing muri Copa del Rey. Frenkie de Jong ntiyashoboye gukina, hakinye Pedri Gonzalez ariko yaronse amanota agera kuri 6.8 mu rukino FC Barcelona yatsinze ibitsindo bigera kuri 2-0. Urukino FC Barcelona bakinye na Real Sociedad, Pedri Gonzalez yaronse amanota 7.7, Frenkie de Jong aronka amanota 7 gusa yonyene. Uko rukino Pedri Gonzalez novuga ati asa n'uwasombeje amanota Frenkie de Jong naho nyene yamusombeje ibice bigera kuri 8. Ariko urukino rwakurikiye ariko rukino nyene rwa UEFA Champions League bakina na Slavia Praha, Frenkie de Jong yaronse amanota agera kuri 7 n'ibice 6 mu rukino yatanzemo assist. Pedri Gonzalez muri urwo rukino nawe nyene yatanzemo assist yaronse amanota agera kuri 6 n'igice kimwe. Ibiharo byose bitwereka ati Pedri Gonzalez muri izo nkino zigera kuri 3 yari nyuma cyane. Kanasi ndosize muri urwo rukino rwa kane Frenkie de Jong we yatashoboye kugaragara naho nyene yatanze performance iri ku rwego rwo hasi cyane. Benshi rero dushobora kuvyibaza ati umusore yakinana imvune kandi kanatsinda mu nkino zose za FC Barcelona uretse ko ashobora kuba yababaye yabazwa mu kibuga. Rero novuga ati uburuhe Pedri Gonzalez yasanzwe abufise yabugendana ari nabwo bwanamuviremo n'imvune, ariko ukuri koko nuko Frenkie de Jong mu nkino zigera kuri 3 FC Barcelona gukina ari hejuru cyane ya Pedri Gonzalez. Ari hejuru ya Pedri Gonzalez witwa Frenkie de Jong kugeza muri kano kanumva ko ari witwa David Bernabeu yarabivuze neza avuga ko mu nkino zitatu zagaragaza ko izina rya Frenkie de Jong ryari imbere gusomba witwa novuga ngo Pedri Gonzalez nuko novuga binagenda binameze. Ariko kandi tunava kuri twa Pedri Gonzalez na Frenkie de Jong tujya ku izina rya Yohan Laporta. Yohan Laporta bitekanijwe ko agiye kuba anatanga imihoho mu buyobozi bw'ino ekipe yitwa FC Barcelona. Uti kubera ko agiye gutanga imihoho nuko nkuko amateko anabivuga muri ekipe FC Barcelona iyo umuyobozi hageze ko haba amatora ucubura atanga imihoho ukaja kwiyamamaza mu bandi bantu kuko yazoshaka kuba umuperezida wa ekipe kanaka. Tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri Yohan Laporta ni azotanga imihoho cyangwa atanga poste yiwe yo kugira iki amashuri ko baje mu kwiyamamaza yiyamamariza ubuyobozi bw'ino ekipe izi kwiza rya FC Barcelona. Azogenda kuvuga ibitandukanye turabizi biko biravugwa. Icegera cha Yohan Laporta nico gitekanije kudoca kirafata ekipe FC Barcelona. Amita Yohan Just. Rafa Juste. Ni Rafa Juste plutôt. Icyagira mvuge si. Ni Rafa Juste kabisa. Omungo ridike. Mungo ridike no mustako kumuraba neza utuntu yaje yihereje mu gatondo. Urazivyaragira mvuge. Agasala bwa yafata. Oya gende mukizwe. Imana ishimwe ne byagenze gute? Urazivyaragira mvuge ubunye. Waborewe n'ijambo ry'Imana. Ko waruvuze ngo Yohan nde. Yohan Just. Nagira mvuge ati wumvise re nawe ivyo kuravuga. Ni Rafa Just nivyo. Rafa Just. Ega. Para Just ni mugabo. Ega. Ni Rafa Just. Para Just. Pana Houston. Ariko nicyo Houston. Oya ni